wewe waduhaye kuroranirwa tongera ingoga zugukora ninazo shimwa rero mana tuguhaye tongere tukuninaze ninaza ninaza mana ninaza ubu n'imyaka yose dawe wa twese uri mu ijuru wowe uri Imana se w'umucunguzi wacu Yesu Kristo turagushimiye cyane mukama turagukengurukiye cyane nyagora ku ngoma turagushimiye mwami w'abami turagushimiye mugira neza kubw'iyi ngabirano y'ubuzima dufite twebwe abana bawe tugukengurukiye cyane kuko turi basamuragwa ubwiza bwawe turacari mu gitondo cyo kuri igenekerezo rya 27 ukwezi k'umunani ukwezi kwa Asheri ukwezi ko gutangarira ubwiza bwawe nawo musi twagize uwa mbere wo gupfukama tugusenga tukwereka imibabaro ababyeyi bafise imyitwararika ababyeyi bafise muri iki gihe bariko barondera amashuri y'abana bakarondera n'ibikoresho kugira ngo abana wabaragije abana wabahezagije bashobore gutangura neza umwaka w'ishure na mwarirya naho twebwe ibiciro atari byo bitugenga na mwarirya tubona ko ibiciro bitandukanye n'imibereho dufise mukama nabo abavyeyi bari mu mwitwarariko abafise ko bashora bari kuraba uko bogashora bariko barirukanga none impfuvyi nazo abavuka kuri banaho nikora ko tubujuje muri iki gihugu nabo biriko biragenda gute ndagusabye umugisha wo korosha imitima yacu dukore muri bike waduhaye kugira ngo turonke ikiguzi kitwemera ko turi kuronka byinshi twitwararika abo bana bigoranye ko baja ku ishuri abo bana abavyeyi babo babavyaye bagaca bahwera abo bana abavyeyi babo babavyaye bagaca babata kumbure bariho mu kibiribiri ariko abana ntibazi ko abavyeyi babo bazi ko abavyeyi babo basa abo bana batagira ikibirukira n'igikico tuma bagira urweze abo ko ari bo Kristo arimwo abo ko ari bo Kristo akoreramwo abo ko ari bo ntwari dushingiye ku mahame ya Bibiliya umusabyi wawe Dawudi ntiyarose affection y'abavyeyi yitaweho n'abavyeyi ariko yaravuze ngo nkiri kuri isi y'abazima niteze kugira neza kw'Imana kugira ngo umugisha ingabirano akabuto wasize muri ibyo bibondo nikume ndagusabye mwami w'abantu twarakwemereye ku gicaniro ko nudutuma mu mfuvyi tuzogenda turiruka nudutuma muri banaho nikora tuzogenda turiruka nudutuma mu bafunzwe tuzogenda turiruka nudutuma mu bagowe tuzogenda turiruka nudutuma gusangira nabo tuzogenda nudutuma kubasengera tuzogenda nudutuma kubaganiriza tuzogenda nudutuma kububakira tuzogenda nudutuma kubambika tuzogenda
nudutuma kubarihira amahera y'ishure tuzogenda, nudutuma kubavuza tuzogenda. Ugurura amarangamutima yacu tumenye ko atakindi kiranga ishengero wishimiye no kuraba imfuvyi, abapfakazi, abashonje, abagwayi, abagowe, abagenda gusa, no kuraba abo bose bafise inyota yuko ibyiza vyobagerako badafise uburyo bwo kuvyishikanako. Tukubereye Mukama umwaro. Ntitwotinya kuvunwa n'ico udutumye, kuko turazi ko ibyawe bitavuna, ingatse yawe ntiremera. Ariko ndaguhereje iki gikorwa co kwitegurira gufasha abana kwitegurira gutangura umwaka w'ishure neza. Ndagusabye uwo wese azogishira mu kuboko, nongeye kugusaba ngo umuhe umugisha. Ndagusabye ngo umuhe umugwiza. Ndagusabye ngo umuhe umunezero. Ndagusabye ngo ukure ikigandaro ku buzima bwiwe. Nabigira ko umuhigo kubera amagara make afise, urumva gusenga kwiwe. Salomo yaravuze ngo niyerekeze umutima kuri isengero yubatswe. Nanje ndasenze waravuze kutarobanura ku butoni. Uwufise umwete wo kurondera wese uramwiyereka. Niko imigani ya Salomo 8:17 yavuga. Nanje ndasenze uwo wese azotera intambwe akitwararika iki gikorwa, ntazokehanirwe no mu kanwa gatoya. Urazomuha umugisha, urazomuha umugwiza, urazomuha umunezero, urazomuha ubudahangarwa. Kandi uzoba ugize neza cane. Dawudi yaravuze ngo ushingiye ku butungane bw'umutima wanje no ku butonganuke bw'ibiganza byanje, ngo wampaye impera impagije inkwiriye. Ndemeza yuko uri Imana yumva gusenga kwanje. Ibicumuro byacu ntaba ari byo tubonamo, tubone mu kwezwa n'amaraso ya Kristo. Aducira ibyaha byacu byose, ariko dutuma aho ushaka ko tuja. Ndakwemere ko tugenda, tubohorere ibitekerezo, tubohorere ibyiyumviro. Ubuzima bwacu bukure mu kavuyo. Amen. Yezu Kristo umwigisha mwiza, Yezu Kristo umucunguzi w'ubuzima bwacu, ishushanye mu mutima wanje. Ico ushaka ko kiba kuri iki gicaniro aba arico kiba, ico wanka ntikibe. Iki gikorwa co kwitaho imfuvyi, iki gikorwa co kugira umutima w'urukundo, ndagusabye ugishigikire. Kandi uwo wese azokumva anezerewe kukibamwo, uwo wese azokumva ko ico aronse yogikora. Ndagusabye umukure kw'inyatsi z'ubwoko bwose Yezu. Nabikorana umutima ukunze, umutima utarimwo agahato, umutima utarimwo umwidodombo, umutima utarimwo agashinyaguro, umutima utarimwo gukekeranya. Iyo tudakekeranije ku byo washize mu kanwa k'abasabyi bawe, ngo urabidukirisha byose. Yezu yaba umugabo, umugore, umusore, umwigeme, azokwiheba akavuga ati nanje mbaye muri uwo mugwi wo gukurikirana izi imfuvyi. Ndagusabye Yezu uzomwagurira imbibi uzoba ukoze kugira ngo umugire ukuboko ko gutabara abandi. Ico tugiye kwiyemeza nuko iki gicaniro co muri umuvukano wa studio Restaurant Komera Kristo ni muzima
tugire ikigo co kwitwararika abana b'imfuvyi, tukabarerana urukundo, tukabarerana ubuntu, tukababibamwo ivyishimo bikomoka mw'ijuru, kugira ngo bibagirwe umubabaro wo gutabwa, bavugwa ibikomere vy'uko bamwe baniguwe bagatererwa mu ngunguru z'amazi, bagatererwa mw'ishamba abandi mu macarete, ariko ukabafasha umwuka ntugende bagakomeza kubaho. Ntabwo jewe nobikekeranya ko ari umugambi wawe kugira ngo babeho. Ikigo c'imfuvyi citiriwe umuvukano wa Studio Restaurant Komera Christine Muzima, ndagusavye ngo n'abandi bana bose kumwe n'abo duhereyeko, n'abazogana hari irerero ry'izo mfuvyi tugiye kwakira, Mukama, bazobone amateka akomoka ku mahame y'ubwami bw'ijuru. Bacinjira muri iryo rerero bazobona ubwiza bwawe. Iryo rero rizotuvugire, ryongere kuri izi nyigisho duhabwa, ryongere kuri aya masengesho tugira, izo mfuvyi zizotuvugire. N'abatama n'abatamakazi tuzokwakira kugira ngo tubafashe gusozera neza kubera impamvu z'imibabaro runaka bafise. Abagendana ubumuga tuzokwakira. Mukama, ivyo bikorwa bizotuvugire kuri iyi si, tuhagirire umugisha incuro zirenze 100 nk'uko Kristo yavyatuye abibwira Petero, natwe turiko turegeranya ibisigi vy'aberanda bishimiwe. Turashaka kugira inyota n'umwete, ivyo Burahimu wirasi atakoze bitubibemwo tubikora uzobukoze. Ivyo Izahake, ivyo Yakobo yahinduriwe kuba Isirayeli atakoze, ibyo Musa atakoze, ibyo Eliya atakoze, ibyo Elisa atakoze, tubibemwo akabuto kawe Papa, tubikore. Turagomba kugwiza inzu z'imfuvyi, turagomba kugwiza amarero y'imfuvyi, turagomba kugwiza ibigo vy'igororero ry'umutima n'umubiri, kugira ngo iki gihugu cacu c'Uburundi kigire ihame kandi ryizewe. Tugomba kwakira imisozi yose watugeneye, cane cane imisozi izana ubutabazi, waba umusozi w'amagara meza, umusozi w'ubutunzi, umusozi w'igikundiro, umusozi w'urudandaza, umusozi w'ubworozi, umusozi w'ubwirimizi, umusozi w'ubwigisha, umusozi w'ubuvuzi, umusozi w'ubutegetsi, umusozi w'ubushofe, umusozi wose uzana iterambere. Tugiye kuyigarurira tuyikure ko abarozi n'indyarya. Ico tuzoshira mu kuboko uzogiha umugisha. Amasezerano dusezeraniye ntukareke ngo tube kw'imfagusa. Isi yo duhinduka, abantu bo duhinduka, ariko Kristo Yesu umukunzi mwiza wowe ntuhinduka. Ganza rero kandi usabwe mu buzima bwacu, uduha inyigisho zihagije, udukura amaboko mu mpuzu, wowe waba ari uduhagurutsa dukore. Aho hose mu ntara zose z'iki gihugu cacu c'Uburundi ndetse no mu makomine yose, aho hose hazoba irerero ry'imfuvyi, uzohashira ubudahangarwa bwawe. Abakora igikorwa co kuberuza imiswi y'inkoko barahamya ko, baravuga ko iyo haje umuntu afise ibirenge bihumanye, ngo n'iryo rerero ry'inkoko ngo naryo rica rihumana. Ariko
Mishe yarabwiye Yuda ngo nawe Yuda vuza umugere ucurarange kuko uwuhumanya atazongera kugera mu rugo rwawe. Uzokugerageresha ico yokorera izo mpfuvyi ntuzomwirengagize. Uzovuga ngo nanje mbaye muri uwo mugwi wo kwitwararika izo mpfuvyi, Mana uzomukureko ivyonyi vy'ubwoko bwose. Uzoterera kugira ngo aba bana baje kw'ishure nk'abandi bana ata makemwa, Mana uzovugane n'umutima wiwe umuhe ico umutima wiwe ushaka. Ico wamugeneye cose Satani n'abadayimoni ntibazokimwibe. Nsinzire kugira ngo ntabire ibikorwa vy'amaboko yacu. Ubu mubavu umota neza tugucaniye muri iki gitondo no kugira ngo unezerwe n'iri sengesho ryacu. Ushire muri twebwe umutima wo kwica kameremere nitwankira gutanga. Ushire muri twebwe umutima wo kwitandukanya n'ivyo byose bidutandukanya n'itegeko ryawe. Uraturonsa abana b'abakobwa bisobanukiwe bazodufasha kurera ivyo bibondo, abamama bisobanukiwe bazodufasha gukurikirana ivyo bibondo, abasore bisobanukiwe bazodufasha gukingira mu buryo umwana w'umuntu ashoboye ivyo bibondo. Abashingantahe nkuko no mw'ijuru hari abatama b'ibihamya bo guhagararira izo mpfuvyi, urabashira ku ruhande rwacu, ubakundisha iki gikorwa, ubakundisha uwo murimo. Ndabizi neza ko bizogenda neza, kandi ndazi ko ico wasize muri twebwe aba ari ico ushaka gukora mu gihugu cacu c'amavukiro. None rero ku gicaniro turagushimiye, naho tuzoba batatu tuvyumva kumwe, turakwemeye ko tutazoshiramwo uburyarya. Uraramvura ukuboko kwawe uduhezagire, uratwima ubukene, utwima ubutindi, uraduha ivyo bafungura, ivyo bambara, naho baryama. Umwana w'umuntu ntakeneye vyinshi, akeneye umufata ukuboko akamujabutsa. None natwe dufata ukuboko kugira dufate ukuboko ivyo bibondo vyawe, ko niwe wemeye ko bitabwa, niwe wemeye ko bitandukana n'abavyeyi bivanye n'umwe wese amateka yiwe. Bikore rero nk'Imana mushobora byose, ibisigaye turinde kubabara, utwagure, twagukirwe, uduhe umugisha n'umugwiza, uturenganure aho baturenganije, kandi tugiye no gusozera iki gitabo ca Yobu. Ariko turacabandanya n'ibindi bitabo. Duhe umugisha wo gusoma Bibiliya, duhe umugisha wo gukunda ijambo ryawe, duhe umugisha wo gukunda gukora utwigoro, atari uko duhiriwe, ariko ari uko twumva ko ico dukoze ari inkingi yo gukingira no gushigikira iterambere tuba turimo. Amen. Umwasi, umurozi, umupfumu, umwangushi, umwambuzi, umwiyerobetsi, umunyabwibone, umushurashuzi, aba bantu bose batagira umugisha wawe ntibakarangwe mu byacu no mu bacu, bahindure. Kandi ntidushaka kubatakaza, bahindurire kuri iki gicaniro, ubahindure no ku bindi bicaniro biri muri iki gihugu cacu Burundi, muri Afurika no kw'isi yose bishobora gufasha abakristo kwegera wewe. Mukama, nyumvira uzoba ukoze, kandi ndagushimiye kugiye gukora ibitangaza, maze uyu muvukano bagahurumbira ico gikorwa. Amen.
abo baza kuvuga ati genda afite icyo nzoterera kandi kizogumaho urabaha kubisokorora babivuge kugira ngo turabe uwo mutima umwe aho ugarukiriza gukora gutyo n'abashoboye gukora ibikorwa nabo babivuge. Urakoze kubinyemereye kubibashiramo kandi ngushimiye kuko atari bo bazobikora ari uzobikora muri bo. Ngushimiye ku mwanya wo bazotanga ubutunzi bwabo ubwenge bwawe n'imirimo yabo n'inguvu zabo Mukama urabibahira umugisha ugw'inshuro 10. Amen. Tugire Kristo muraho muraguwe neza. Nuko rero mbasabye imbabazi rwose ibiganiro byacerewe ariko ejo tuvuye mu rugendo twashitse amasaha ya 7 cyangirizamu irindi narigize connection iranka kuza bishigura ko imyanya murumva kwigwa amatara muri iyi minsi aratugoye rwose. Mugabo mwishimuka tuba turi kumwe nico gituma mugoma mumva munezerewe ntimubideko. Izina ryawe ringaho gicaniro ashaho harya abarozi barapfa n'ubimenya barakubitwa n'ubimenya gusa kubera utabubyizereyemo ushaka kutanakubwira akamaro kenshi mugabo abantu mwizeye nkajya ko umwana bazi ko papa yagiye gupagasa adasonza atagirane nuko abantu mwizereye ku gicaniro ndazi ko muhiriwe muri amahoro. Nuko rero kadusome tugire inyigisho y'amajana 371 kuko ni ntoyi n'ikigabane ca 42 gisozera iki gitabo ca Yobu. Arumvise ibibazo Imana yabajije Yobu iyo bazi ngo ni intungane. Ibindi sinenda kubisubiramo numva isengesho nagize uratahura. Uvuga ni ngombwa biri ngombwa hari abana bariko baratakara rwose. Iyo muvukano wa studio restaurant Komera Kristo ni muzima. Nabwiye ko mu kumunani ariho tugira evaluation y'ibyo twakoze mu mwaka. Ndiko rero ndagira evaluation y'abantu twafashije ku mpimba ku bitaro abo bantu bo mu mihana abo twavuje sinabikonoroye ngo ndabiharure ya mutaneze n'Imana ahubwo naciye mbona ko bikunda turafise abantu b'intwari babizigirwa bari permana avuga ati iki gihumbi cy'umukama sinzokibura. Nabonye ko dushobora kugira umurimo bimwe mu biri mu ntego y'iki y'uwo muvukano ko twatomboye tukaronka stati mu gihugu tukorera ko gusaba ni base ni kuvuga ni iki gicaniro ca Komera Kristo ni muzima nabyo baciye bandika baduha stati ngo gicaniro Komera Kristo ni muzima mu gihugu nibikunda kuko biba bigiye mu by'amadini n'ibiki kandi narababwiye ko atamuka afise gutanguza idini. Umukristo umukatolika na bose bomvuma ngo nturiwe ngo nubikora uko tubikora muka nabo bwabo ntibabikora uko Imana ibishaka. Uwari ndanongera urutoke mu jisho wapi nawe byo babishirwa ko tabikora uko Imana ibishaka kuko uyobowe na mutima mweranda amenya uwundi ayobowe na mutima mweranda. Uyobowe na mutima mweranda yumva kandi yumvwa n'uwundi ayobowe na mutima mweranda. Ishigura umuntu atona urakuriza inyigisho ndiko ndagira sindabahenda sinite ijeke nayo bumurazi ko Imana yamutoyemo amakosa mugabo iyo batamuka w'Imana afise muzogomba uzurinde ugomba uzuri igihanga kimeze gute nugwanya ibikorwa byo guricanira none nibyo bakigwanije no kuvuga ko batabigwanije naronka stati banabyo bakigwanije nubigwanya bizobisigura uyobowe n'ikibiribiri nta mwuka w'Imana ari muri wewe urera de nugira nafise nkuru y'imino uyobowe n'umwuka w'Imana nagikorwa cyo kuri gicaniro wogwanya kuko ubundi kirazira guhangana n'ibintu utazi uko bipanze urabyinjiramo namwarya ko byugururiwe bose nabanga na rimwe rishije ngaho gicaniro buri kintu kimwe cyose ngikorera ko mugaragara hari n'abantu wenga bantuka hari uwerutse wambwiye mbega yari na mama Radegonde yambwira ngo hari ibintu Imana itazokuvugisha ko ni kubera iki ngo nguvuga ibintu byose ndambwira ni ntuzi hame y'Imana imwariyenze namwe mukigotomera umwuka w'idini ninda bigumya n'ivyanje nimpfa nibifise abazobikurikirana je nabyo ndiko ndatanguza bizonkurikira wapi
ibi nimwe muzobisigarana nabo muri ko murabyarana naje mu mubiri hari abandi ko ndabyara abandi ko ndabyara mu mwuka nabo bazobisigarana kabakomoka muri mwebwe kandi ikindi naco muze mutahura ibintu nk'ibi bintu biba bitandukanye n'idini nk'ubu ushobora kuvuga Elisa ntiyari kuganza Eliya yari hari byasaba Eliya abanza aje mu ijuru agende Elisa asigara araganza Gihazi ntiyari kuganza mu bya Elisa ari igihemu byasigura Gihazi yategeza kugwara imibembe akabika ivume hama Elisa Imana akaba ari yitunganiriza ibintu none ibyo ntiyari tabivuga canke niko biri byo ngo none ngoberaho cyane ibyo ubu n'umugambi w'Imana mwicecekere mutekane ahubwo muze mubiraba byose mubone kuzura ugweze kandi mubikore neza none rero kubera ko dufise stati y'igihugu iruhande yabo tuza kuraba rukwabo havutse iciyumviro cyo kugira orphelin rero k'imfubyi ingene cyavutse nzobibaganiriza bivanye no kugene muzobikunda kuko abazokumva bavuga bati jewe iruhande y'inyigisho ndonga kubu ndiko ndabibabwira muri kwisi yose mbwari abatazobishigikira mugu uzokumva avuga ati jewe igikorwa c'imfubyi uko ndi kose mu byo nshoboye ukomeze no gishigikira kazi aje nyandikira ati cyo gikorwa c'imfubyi no gishigikira gusa nk'ubari hasanzwe hariho groupe y'abagenzi ba mama komera Kristo ni muzima kandi nibaza ko iyo groupe byoroshe uko biri kose nabitangaza baraja kuryumva nitwasanga harabuvamo cyo gogo batagishigikiye nitwasanga atabovamwo barimo twaje dukoresha iyo groupe nyine kugira ngo bitekerezo abagomba ko umwe wese icyo ashoboye mugabo mwumve ngo mwese muratumiriwe nta numwe yabwirizwa kuvamo ariko kandi ni kubera umutima ukunze sibwo gahato Zaburi ya 18 nivuga ngo ushingiye ku butungane bw'umutima wanje ni ubutunganuke bw'ibiganza byanje ntugapfumbata ikiganza mu gihe cyo kugipfumbaturura ukakigararamikiye mu gihe cyo kucubika mutima ntukakubwire ngo noneho uwo ninjyajya niki nimba injyajya ukamuha ibiro bibiri by'umuceri zo mfubyi nkajya kimuka bakajya ikindi je mbaye injyajya Imana kubera ubujyajya bwanje mugabo w'Imana iguhera umugisha w'icyo wakoze kandi noneho wanashaka bibaye na ngombwa nakubwira mwumvuze ikibi no kubima nagusangira nabo Mana yanje ndabarahi none Kristo yaguje wa mukate nivi abigisha ba Yesu Kristo na kimwe bari batsanyemo ibyasigaye babwiye ngo iki byegeranye byatwaye bande ko atabibaye ngo ni mu bitekere mu bijana yababwiye ngo byatoye abigishwa biwe beganje bikemanyinwe n'uwajya Kristo yaravuze rirya jambo riri muri Matayo yaravuze ngo kuko hari ni jambo yabwiye riri muri Matayo arababwira ngo muzogenda ataco mwitwaje bazobakira musangira ibyo bafishe niba bakira mubaturira umugisha uzobaka niba tabakira mu bakungu mureko mukungu uvuye ku birenge byabo Eliya Imana yamurungitse ku mupfakazi w'Isarefati yari ifite gukona ubwenge bw'umwami akaja kurya iby'ibwami byo bitahera asigaranye agafuko musuma ngati kame mupfakazi w'Isarefati atarinze gukekeranya arakamucumbira arakarya akamucumbira akarya byagenze gute yaciye agira inzara yaciye agogwa mwabonye ujya mwana yaramuhaye ko mwe mutekane bimwe mu bintu bituma mutagira imigisha nuko ibyo mukoreye ku gicaniro mubizana mu mubiri nanjye ariko sangwa nari abakristo baguma bambwira ngaharira iri kosta zo kugira amaristing ngasirikirisha jema ngomba kuba kite mu mutima wanje muyabone ayo mwinjije mubone ninge nakoze hari umukristo nakunze barashe kumubwira izina ngo ari yaje kugicaniro ngo acavuga ngo mugawanita ngo nabavuga ngo rya mahera ngo abantu ntibamureke ngo arayakoresha
je no kuri ntimuzoze kuvuga gutyo je ibintu bizontunga nawe ubwawe Imana ibonye bagiye kunsohora mu nzu kikubwira ngo Anita agenda umuhinzi ni woraba inyuma ni woraba imbere je ubwira nabangi abantu nashaka kuba wapi inkorera Imana mushobora byose kandi je sinaba nciruka n'ibintu ngo genda wibagura ibivu ngo genda ugire ni hapi nimuzubake nimutaziduha ku neza ngo tuzibemwo muzoziduha ku nabi ndabibabwira impamvu no kuvuga ubundi nuko mutabizi n'abakozi b'Imana bavyumve cyangwa abigisha b'ijambo ry'Imana bavugishwe we urakorera Imana utari indyarya utari igihemu utari igihumbi wirabire ingene Imana mushobora byose kugirira n'abanyakanahani ubwo ntibari batunze Imana iravuga ati vaho mwese mvahira n'abarindira kugira ngo buzuze imyaka y'ibyaha babwiye atomo ko umunyisirayeli yarigeze yubaka inzu aja kubamo twebwe Imana nirinda kubica ibaha kubaka nyinshi ikamuteza ikigwara kubw'ubugome bwiwe no kutamenya kwiwe kaja ku baganga bose amahera akayamara zibira akazigurisha zitatu akazigurisha kaza yumva umuntu uzamubwira ati genda bagusengere indya nzu ifata zimwe mu nzu 10 ufise fata umuduga umwe mu miduga 10 ufise uyitange genda ugure mamatera y'izijya mpfubyi zibeko ugende nimereke gofyena nuko rero nzoheza rero mbibaganirize neza mugabo mwumva igituma ico igerero ry'imfubyi ni mu bikorwa bigiye gukorwa azobaho n'abatama n'abatamakazi kubo bakira ibigo bibatuma gusaza neza azobaho bizogenda bivuka nzobibereka mugabo mwumve ko guhera muri uko kumunani igenekerezo rya 27 c'est valide ko ikigo c'imfubyi kigiye kuvuka nikigiye kija kuko statira hari ni evre igiye kongerako ni evre nigikoko icya kabiri umukenyezi w'umwizigirwa ngo mutazire maboko 8 uburyo bwo kubaho kwabo burahari koko natwe tubayeho bazobaho ko tubayeho mwabyumvise muhaguruke rero nayo ibyo kuvuga ngo ibya 10 mubizane gose tuba turira umugisha cyane udinigizewe niri cyane mbivuze ku mugaragaro ibyo byakagapande mukanakakategose mbivuze ku mugaragaro ikizokuranga yuko utamenya ibanga nuko umugisha uzokizana uzana agashishiro kawe burya agashishiro gashingiye ku mitwaro mu amufise nani mfukame ngusengere nongenda yikwaturire rumva wizeze umutima wawe ibyo wumvise biciye mu matwi nakwaturiye Imana nyaguhora ku ngoma icyagara muri Izaya 44 26 ibyo nakwaturiye byose ibihuze n'ubuzima bwawe usibye ibyo kwica ko ari ibyo Imana iteba ko duha kuko ibona ko yo bidutakaje mukari mureke gukina namwe baza ngo ndabivuga jewe narababwiye je ndabigisha mugase ndababwira ngo kuri CD sinzokubatiza sinzoguhezagira ubwo sinzogirana mugaba hari muhagenewe gushira ibya 10 byawe ko na nyabugeni bwawe bwiza na nyakurambuka zosaza ukazopfa utafite ikibazo cyo guhambwa neza cyangwa ugirane ubikomora ku gicanira umva umudiho w'Imana umva ururimi Imana ivuga amatsi nugira umwete wo kumva no kumvira amabwirizo ndagushinze bavuga ngo nugira umwete wo gukora ibimenyetso by'idini rya iyo migisha yose izokuza kumva urundi rurimi vuga ngo yaga Eliya ari umuntu nkatwe yari umusaseredoti wawe Eliya n'umwene Levi ya mwari muzi Eliya wita Ishubi ashaka kuba navuka mu muryango wari ufise umuvumo muzosoma itanguro 49 musome n'igitabo cy'amategeko 27 ashaka kuba avuka ni swate ni kwa Ruben kwa Manase cyangwa igice cya Efurayimu kandi Eliya ashaka kuba avuka mu gice cya Efurayimu ameze nka kujya kwato kuko ntibamuvuga neza ameze nka kujya kwato bito yari umuryango wo kwa Nefutali ngo ni jewe jenyine nahagurutse ngira ipfuwe ko Eliya aboneka ko ari ahantu yapfukama Imana ibona kwizera kwiwe avuga ati jabuka hakunuze ibyananije abarevi bari begereye ibwama hari akabo mwami byabananije bakicecekera akavuga ati nikazubako niko bimeze politike iye ko apoliticiye bazobajana mu ijuru mubona bazobazwa ibyo batigishijwe
nimubigishe ko badaniyeli bari abapolitisiye mugabo bazana amahoro muri Babylone kandi bagowe bari mu buhungiro. Urya upfa umugogo wapfutse ugowe, urazi kuvuka uhiriwe ukagogwa ku kanyu. Ugeze mu rungano umwana wa 16 kabari yatangura kugivu, bagenda bamushize kwishene nka bari kwishene yimbwa. Abaskuti mwagize formation ishene yimbwa murayizi. Ibirometero bingahe? Bibiri ivuga ngo ikuciye mu nzira yo hejuru niyo hasi. Mugabo bazomenya ibyo batigishijwe, bazokumva ibyo batabwiye. Muze tuvugire mu bikorwa. Ntukiganyire ngo urumva ngo ubigiyemo, ni wowe ufise inyungu simfubi zifise inyungu. Nuzi ibihumbi 100 wowe uzowandikiwe utandomiriyo. Nuzi umuriyo nawe uzowandikiwe iki? Imana ikavuga ati naho ndayaguca uja kuyivuza muri kamanze ngo ukizingwara kuko n'imiti bazogwa kwa muganga nayo ifise yandi makonsekanse. Ariko wa Mana ndakuririmbira. Eko namaze kubivuga sinogaca naho bingoriye nkuririmbiye nca mbandanya. Nkundira ndabivugi ko ndagukunda cane rwose, ndagukunda cane Mukama, uri umwami wanje, reka ndabivuge ko ndagukunda cane rwose. Nkundira ndabivuge ko ndagukunda cane rwose, ndagukunda cane Mukama, uri umwami wanje, reka ndabivuge ko ndagukunda cane rwose. Yezu yaravuze ngo nsenge yaba n'abazokizwa hanyuma, nsenge mwe mu byumvise n'abazobyumva hanyuma. Nuko ntihakagire n'ikindi wishyura. Reka tujye ku nyishu ya Yobu ya nyuma, naho ndengeje ku minota mwihangane namaze kubivuga. Yobu 42. Yobu yishira Umukama avuga ati, ndazi ko ushobora byose kandi nta mugambi n'umwe uyobewe. Uwo yoberanya imigambi yawe ataca yiziko ninde. Ni ikibazo ca Yobu. Mwako naramenyesheje ibitangaza bindengeye nategera kandi ntazi. Ndagusabye wumvirize nanje mvuge, ndakubaza uheze unyigishe. Umva Imana ndakubaza uheze unyishure, iyo bati ndakubaza uheze unyigishe. Amina. Nahora ndakumva ku matwi, none ubijisho ryanje rirakwiboneye. Mumva yo barabona Imana ibibazo byayo gusa. Nico gituma mebye nkigaya, mwicara mu mukungugu no mu munyota. Urubanza rwa bagenzi ba Yobu. Yobu kuvuga ati ndigaye nicaye mu mukungugu no mu munyota. Umugabo yitwa Nebukadinezari. Reka nje munkurikiza akahubwo ni igitabo ca Daniyeli. N'ubuhanuzi bwizeho bw'iki gihe. Umugabo yitwa Nebukadinezari niwe yamaze imyaka 7 kubera ubwibone bwiwe mu ishamba ari inyamaswa. Yakowe no kuvuga ngo nsanzura Imana yicigakiza. Uri Imana itungije gakenesha. Imana ati nibyo nashaka ico cubero canje. Sawa? Ntukaje uvuga ikindi kintu na kimwe. Vuga ubutware bw'Imana, vuga ubutware bwayo, vuga ububasha bwayo. Urubanza rw'abagenzi ba Yobu. Umukama yahejeje kubwira Yobu ayo majambo. Umukama abwira Elifazi w'itemani ati, shavu ryanje rya kurunguriyeko hamwe na bagenzawe babiri kuko mutavuze ukuri kuri jewe nk'umusuko wanje Yobu. Bamwe bamwagiriza ati Yobu w'ibyo n'ibyaha byawe wowe ndakubwiye ko urukanga gagomera hano hari amazi meze yacubawe. Uvuga Imana ibagirije ubugome.
rero gucira ubanza mugenza wawe ngo hariho n'umuntu ngize iryo tangazo aravuga ngo wagira atangura igivo n'ukuri Imana iguhane. Imana iguhane. Kristo yavuze ngo burabasi ho mwemeze n'ikimenyetso na kimwe. Basi muraburaho murabamaze amaca ngaho gicanira. Murabe imyanya. Mweze muvuga ahantu hari Imana. Nimugira uwesukuro namugenda mubugirire muri Bibiliya. Muyisome gusa muyisomera abantu. Ntimuzohe inyanyu muyisome gusa yifitiye imbaraga yifitiye ubutware. Ubu rero nimufata imfizi indwi. N'intagari indwi. Mushire umusuko wanje Yobu. Muyitangira inkuka. Umusuko wanje Yobu nawe azobasabira. Urumva ubu ni Yobu afite uburenganzira bwo kubakura kwicaha cabo. Yobu yabanje kuba umwene Levi, Yobu yabanje kuba umusaserdoti, Yobu yabanje kuba umutamvyi. Mwaraniwe gusubiza hamwe n'abagenzi banyu ngo muriko mwirukira mu ntebe ya penitentiary. Umusaserdoti akora ico yasigiwe gukora, mugishimuka ikakubona nk'umugome nk'indyarya. Mwitayeho bidafise agaciro. Kandi abaha amakuru muzosoma amateka ya Pawulo n'ihinduka rya Pawulo. Muce muraba n'inyandiko ziwe, murabaho zihuriye n'iza Petero yagendanye na Kristo. Nuko rero Elifazi w'itemani, Biridadi w'ishuhi na Tsopfari w'inahama baragenda baraheza bakora nk'uko Mukama yari yababwiye. Mukama nawe araheza atera iteka Yobu. Yobu yarafise ibintu byinshi. Dusikaje imisi nego dusozera uko kwezi kwashe. Mukora ibikorwa by'urukundo kugira ngo ntihagire umubabaro n'agahinda bibandanya bibabako. Bakora nk'uko Mukama yari yarababwiye. Mukama araheza atera iteka Yobu. Umukama asubiza Yobu mu vyiwe. Urumva abimusubijemwo mwe muzi ngo amuremera bishasha. Umukama asubiza Yobu mu vyiwe. Umviriza. Abantu bararabikwa. Umviriza. Mugihe Yobu yariko arasabira bagenzi be, ariko namwe muze mutanga imbabazi. Yobu yateye yibagira ubwo nyene ivyo bagenzi be bamugiriye atera basabira imbabazi nk'uko Imana ibipfutse. Imibabaro yawe agahinda kawe ntibikuraho itegeko ry'Imana. Ntabyo kuvuga ngo urumva ngo hamwe mwangira ngo reka nanje mbanze mbakomeshe. Imana ikibwira ati babarira, ukibabazwa babarira bikivirana. Ngiye Yobu yariko arasabira abagenzi niho Mukama yamusubiza ivyo yari yaranyatswe. Maze Umukama aha Yobu ingere kabiri ivyo yari atunze byose. Bene wabo bose bashikiwe bose abari bamuzi bose baziwe barafungura umukate amwe nawe mu nziwe. Umva aragize inzigo. Baramuremesha kandi baramuhoza kubera amabi yose Umukama yari yaramurungikiye. Baraheza baramushikanira uruwumuhaye ikesita, uruwumuhaye impeta y'inzahabu. Umukama araheza hezagira igihe ca nyuma cayo gusumba ica mbere. Mana ungirira akajeje nanje uzobukoze n'ukuri. Mana umpezagire. Cese ndagera mu bihe byanyu ekada nkiri mu ca gatatu c'imyaka. Gusumba ica mbere yarose intama 14,000. Kera zari zingahe? Byari 1,000. Imana yari yatwaye. Yaratunze yari yabyaye abahungu 7 n'abakobwa 3. Bwa mbere yaratunze kandi intama 7,000. Imana iciyemo 14,000. Ingamiya 6,000 kare zari 3. Imfizi 2,000 kare cari 1,000 n'indogobe 1,000 kare zari 500.
yongera aronka abahungu 7 ni babandi nyene n'abakobwa 3. Umukobwa wa mbere yamwise Yemima, uwa mbere wo mu gihe c'amahanuzo yiwe ya mbere none aba yabavyariye rimwe Yemima, uwa kabiri amwita Ketsiya. Ba Ketsiya Imana ibahe umugisha sinzi ko riri muri Bibiliya, bobo ni Kesiya mugabo Yemima umwana w'ishumbusho Ketsiya. Uwa gatatu nawe amwita Kereni Hapuki. Mu gihugu cose ntihaboneka abagore beza nk'abakobwa ba Yobu, maze se abaha intoranwa hamwe n'abasaza babo. Ivyo biheze murumva bihano ko vyatanguwe n'imyaka abakobwa ba Selofehadi n'aba ba Yobu, maze se abaha intoranwa hamwe n'abasaza babo. Ko data yamaze kugikemura ntiyamvanaho. Ivyo bihe mukanda biga kwiki nkiki. Ivyo biheze Yobu araheza abaho imyaka 140, arabona abana biwe n'abuzukuru biwe kugeza ku ruvyaro rwa 4. Murumva yabonye abana, abuzukuru, abuzukuruza, nico niki. Ahari igihe atari kurenza imyaka 80. Hanyuma Yobu apfa ageze mu zabukuru ashaje cane, imyaka 140 wa mana we. Siyo ngusavye kubera Yobu yagerageje yari intungane, kubera je nari umugome, ariko nanje warangerageje. Ndagusavye 120 yanje ntuzokoreko na kamwe, kandi ubisavye kumwe nanje ubimuhe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Niko rero turasozera igitabo ca Yobu, tugisozeye ku nyigisho y'amajana 371, birasigura ko tuzoca tuja ejo kwa Daniyeli, inyigisho y'amajana 372. Kizoba kibaye igitabo ca kangahe? Ca 226. Imana itwishimire, Imana itunezereze, Imana iturinde kubabara, Imana idukure ku bugome, Imana itwagurire twagukirwe, maze umugisha w'Imana ntutuvire no mu kanwa na gatoyi. Amaraso ya Kristo adushireko ikimenyetso c'ubudahangarwa, amen. Ndagire tuganire ku kamaro k'abagenzi. Tuba abagenzi b'abana b'imfuvyi, tuba abagenzi b'abatama n'abatamakazi, tuba abagenzi bo ku gicaniro.